urashaka gukundana n'umuntu atamu ihari atahaporo sexuelle bigashika kure mu buzima busanzwe reka kuguma ikiriho kivuge ego urakijije kandi ukwemera kwawe turakubaha cyane za muri igishu y'ubuzima busanzwe apana kuguma utwereka ko ukijijwe ibyo bintu atabikora urumva ijambo ry'Imana riratubwira kujya mu buzima n'abahungu twe tubisaba kujya twe twoshobora kubigena ushobora kubigusaba niko nawe ushobora kubisaba mubona abana mugaca mugenda haba ngo mukeneye abantu bari jewe abagore mwa desinstaye abantu abakobwa nka 10 ukoresha desinfectant bamaze kudesinstara ibyo byama byabaye akakubwira ngo utampaye nzorondera akandi kantu akote tuze turabyigirana ariko wewe ndagukunda nzoza ndagaruka Hello bakunzi ba Bude bakunzi ba Buja TV ni muramutse cyane mwirevanye na mwerere nkuko musanzwe menyereye kuri micro muri kumwe na Christabel ntibisanzwe behind camera tukumwe na Juma Jux Vejedora Capital muri kano kanya rero turi kumwe numwe mu bo dusangiye akazi ku rubuga k'itangazamakuru ako dufise umwembite uyu munsi tugiye kuganira turi kumwe na Ange muramenyereye kuri Buja ariko turi kumwe n'umubeje hano muramubona sinzi kuna amaboko muri kuyabona cyane amaboko sinzi ko ari kuyabona turi kumwe n'umwe mu navuga ko twaramere kuza turabazanira ibiganiro bitandukanye harimo abastar abafise ibindi bintu bakora muri rusange bitandukanye ni n'ako kazi canke n'itangazamakuru ariko muri kano kanya turi kumwe n'umwembite tugiye kuganira hari ibyo tugiye kuganira ko mugabo mbanza gusaba Ange nawe abanza aramutse abakunzi ba Bude bakunzi ba Buja hikivinze ko meze fresh nko mumenyereye ni Ange Irankunda turi kumwe na Christabel nko mumenyereye Buja hit turi kumwe na mwebwe abakunzi bacu muri rusange murazi ko ni mu babosi bacu murabizi no guseye tugiye tuganire ibintu biri ngahanye mu gihugu cacu canke ahandi hatandukanye turi kumwe n'umureka yipresente je muramenyere ni Ange Irankunda ubundi nawe reka yivuge ibwira abakunzi ba Buja hit bashaka ubwa mbere bakubonye cyangwa se aho usanga bari basanzwe bakuze ariko hari uko abamuzi ni benshi ari ubwa mbere bakubonye kuri kamera sibyo bari basanzwe bakuze ahandi ego bakozi ba Buja TV je nanje nitwa Renine nkaba n'umunsi nashimiye kuza gukorana ikiganiro namwe ego yes bakunzi ba Bude bakunzi ba Buja hit wowe utarakora subscribe niko kanya kugira ngo ukore subscribe kugira ibiganiro dukora bijye biragushikira direct kora share na comment guys namandabwira ko turi ngako bwanye nimwe ba CEO bacu uyu munsi rero dufise tugiye kuganira ku bintu byerekeye ibintu mane udafise 18 kigiga ntago uzakireba sibyo ganje mumenyereye kwa kundi nyene 18 ubu sukubesha yes tugiye kuganira ku bintu bimeze gutya rero so tumenyereye navuga ko mu rukundo umugabo n'umugore hari ibintu bajya bavuga ko ubundi gukora sex ni ibintu byagenewe umugabo n'umugore bubatse ariko hano isi tugezeho umengo ni business ahubwo murakundana n'umuntu akaba yagusabye sibyo ba bro niko bimeze turaza kuganira ukuntu bimeze uko aratubwira rimwe naho urabisaba inge naho urabisaba we let's go bimeze none harabashobora kuba bivyaza umusaruro bakabona yuko umenga gufeza sex n'undi muntu ni ibintu nk'ikintu cyo kuryoherwa canke n'ikintu byo kwiryohera yoguma nkuko nyene ariko nanjye siko ndabibona ariko rero urabona yuko ava uko byari bimeze kera ubunye byarahindutse ngo n'ibintu bisanzwe ego ubunyumengano ibintu bisanzwe ku bantu aba bikora orke naho ubikoze hari ibintu bimwe muri kuratakaza dijambere na mbere uburi ko tagaciro wewe witesha agaciro kuri kazoza kawe kuri ku buzima bwawe ejo ingene bizoba buri ko buragenda je nce gituma ntavuga ko ndimo mu bantu baba bafana ivyo bintu kuko mu buzima bwanje busanzwe je sanzwe nkijijwe naho umuntu umenga nuko yabivuze ngo n'umbeje harabibona inyuma ariko physically bakatwitiranya si ntago nese umubeje nta kizwa umubeje ntago twavuze ko udakijijwe ntabwo tubivuga iyo ni kuri pare wanje nce gituma nakambabwira ati ku ruhande rwanje muga haraba bifatiye kumenga no kwiryohera niko baguma babikora niko vyoguma naho atari vyo kuko sex uko uyikora priske bigenda iragukoropa mu mutwe ukiraho nyene
naguciriyemo bebe bavuga yuko iyo uri muri relation n'umuhungu mukundanye sex ituma urukundo ruduga kuri wowe bitahura gute siko ndavyibaza bo maze kumva intaya nyinshi z'abagenzi hari umva ngo naka ngo twaramaze kubingo ngo twarabikoze ngo je naho yo shaka genda urumva ngo je ntaco vyo babintwaye no kuvuga yuko icyo kintu numva kandi ako kantu kavuga abahungu None kandi ubivugura kamera n'abakobwa barashobora kuba bahari babivuga ariko uza wumva ngo none kuko vyashitse ngo bikaba rimwe ngo reka ngo ntiyamejeje ese kubera iki twabashobora mu rukundo ugasanga Lili afise umugana basohokana ntabwo mudakoze bijyanye cyane mudakoze bijyanye n'iki benshi bakavuga ko abahungu ari akantu muba mushaka kandi rero bikagukoresha mumaze kubikora ucuheba ibyo bintu ntabwo kumva bo je ndamaze kubyumva cyane gose mugabo nko amapart jewe maze nka inane ndi muri relation kandi umuntu turi kumwe muri relation nta na rimwe ndigara niyumvira imeka nk'uko umenga tworyamana nk'uko umenga ico duhuza ari ico ahubwo dushyira imbere le projet nubwo ati bo ntiduteshanye umwanya kuko deja nakubwiye inyuma maze hari abavyiyumvira uko bamaze kuba babikora acabona umenga arasanzwe nta gaciro yo bakimanga kwa kundi yakimushira ataki nakeye barakora ariko bimaze kuba akaca umenga byagabanutse ariko je nanje numvuga bo no murindira kuko izo projet tuba dufitaniye tukazigerako tukavuga ati bo cyo twari haye n'imyaka 3 canke 4 tukazuba dukoze mariage ariko ikintu twashitseko nompa yuko umenga twabigira bikaca birira ngaho nompa yuko umenga n'ibindi tugaca twiryohera tugahereza mu kirori gusa tugahereza yuko abantu batubona ko tugenda dufatanye yuko uri umusheri wanje yuko ari ishusho dushushe abandi bantu bose baguma bagira ane byaye nibagehebwa ngo byo gupostinga byo kugira ane gupostira amafoto yacu turyoherwa ku ma birthday no si bijyanye je mbere je nta nivyo mvuga ngo nofana ngo umushiri wanje ngo nomugira bya bindi bitangwa na umusharuwa basigaye bita abasharuwa abasharuwa bakondiza le cœur ibyo bintu ukora bivuga kubera ukijijwe cyane si question yo kuvuga ngo no gukizwa hariho n'umuntu usanga adakijijwe muga agasanga ntashobora kwigira comportement iri bizarre nk'uko yo kuvuga yuko abaye muri relation n'umukobwa kujya bavita mu kirundi ari guheza gusa turi muri societe turi muri generation bavuga ko ari ibintu jendi ko ndaraba generation star time generation 2000 ni itovye irashushe ujya mu rukundo cyangwa ubankufre n'umutipe cyangwa se n'umukobwa ugasanga nibyo bintu ejo bashyira imbere uriyo gushyira kandi rero urumva twagarutse kuri cya kintu cy'uko twe twatanguye tuvuga ko bijya bintu byagenewe abantu bubakanye niba waragize makiyaje n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe bijya bintu muremerewe kubikora ariko ugasanga ino generasiyo yacu siho turi ukumva ko hariho n'abakobwa kubwira ati je ndabona ikipe ntitubikore atabinkorera sibyoherwa avuga ngo nkundanye n'umuhungu mu gihe ndamukeneye sindamuronke uwo muntu ntitwatuye muri relation ntatobora avuge ngo kwa kundi ariko akavuga ngo ntaba mukunda ngo ntaba mukunda ngo ipare ko yabafise abandi amuvanga nico gituma atamuha umwanya kuko igihe cyose erega hari igihe umuntu ashobora gukenera sivyo nawe utari muri besoin niko novyita akagukenera uyo mwanya nawe akaba uri muri besoin ugasanga biramuteye ikibazo kuko avuga yuko tije naka namukeneye ashabona yuko umenga nkabwe bw'abakobwa bagasakana ko kwisuzugura ariko umuntu umenga nakugaye ko nagusuzuguye okay nanje nari mu bindi bintu sivyo nari ndimo ibyo bintu mubaza ko byo biva ku kihama duhe akanya anje mubaza ko ibyo bintu byo ariko birava ku ko atari ko byari bimeze ariko tukatubura muri myaka ico biriko birava ko je nibaza yuko ari umuvuduko turiko wa technology kubera twebwe dans les années 90 ibintu vy'ama WhatsApp Facebook ntivyari bigwiriye mugabo ubunye muri 2000 generation turimwo biragwiriye cyane gose umwana mutoyi wa Diza ushobora gusanga afite Android naho twebwe tutobiraba barabira mu matelefone baravyerekana mu mateleviziyo ari amashene avyerekana ibintu bijanye n'inkundo ibintu ngene inkundo zitaramba je nibaza ico kintu biba biva ko kugira umuntu arinda bijamo hari ikintu aba yagize ikintu yaraje kuko Chris urabikintu Chris ico kintu kiko affect
ego bibaza ko byo biva ku ma rezo sosiyo ya ni mbi rero par contre sinovuga ngo nimbi kuko hari ibyo tuyikoresha vyiza muga hari abandi bantu bayigira hano nuvuga yuko uramutse uje kuri rezo sosiyo kurondera ibintu bibi uri kurata umwanya iminsi heze sinzi ko ari ikintu mwabonye ko twamaze amasangahe tutari kuri WhatsApp byose babyugaye mwarabonye ikintu cyabaye abona ubuse bari amaseti barashira bigaragara ko izi social media zamaze kutwica mu mutwe ari ikintu umengo ndishobora kubaho kidahari urumva hamwe rero two kwidoga ngo tuvuge ngo ibiki social media nakubwiye social media uruhande rumwe ni rwiza kandi urundi ari rubi kuko hari abatungira kuri social media abatungishijwe na social media hari abandi bantu bayigira nk'uko umenga social media kugira ngo kwiryohera ni ibintu bitwoshera ko ibintu byo kwiyamiza ni ibintu bitwoshera ko ni gupostira kuri Instagram no gupostira kuri FB no gupostira kuri WhatsApp ibintu nk'ivyo ukamenya biranga n'abandi rero social media atayigisha umwanya ahubwo deke isegonda ikorote abayinjiye nk'umuriyoni nico gituma rero nakubwiye yuko hari ababikoresha bakayikoresha muri ivyo bintu nyene byo kuca baja muri ivyo byo kuraba ibintu bituma bakora ibindi bintu bitari byo ok naho twari tukwiye kuyikoresha kugira ngo tugire duce ubwenge kuko la tekinoloji iba evoli ku munsi si yo gukoresha kugira ngo ahubwo utwice canke duhereyo ya anje ubyumva gute twatanguye tuvuga ngo sex ni gift igenewe umugabo wawe cyangwa umugore wawe si ikintu ushobora gukorera comme plaisir umusheri wawe cyangwa mutarubakana ata n'imigambi wanashima mutarashikako ari ugukundana gusa gushika uno munsi sheri wawe afite anniversaire umengo kado ya mbere womuha niyi kugira umushimishe ndavuga ibintu biriho bishobora kuba bifite experience batubwira nawe nyene kuko baratubwiye ati tubwire ako kantu kararenze babifata nk'uko umengo bon ni ikintu bafata kugira ngo baryohere uwo bari kumwe bakundana sinzi ko wowe umuco wewe uko ubyumva umuntu ariko aradukurikirana kuno mwanya hari abamama turaba abapapa abana gushika uno munsi ababyeyi birabananira guhanura abana babo kw'ico kintu abana bo bageze ku yindi level abo ni bimwe vya kera nta bintu bakizi turi update dukeneye kujana n'umwanya ariko byinshi novuga yuko biva kuri mwe bw'abahungu kubera iki utavuga ko biva kuri mwe bw'abakobwa abakobwa si cane nka mwebwe reka dufate 40% y'abakobwa natwe abahungu sosanze merci beaucoup biva kuri mwe uretse impamvu ure nindabivuze ushaka kuja kuduraga umukobwa ugiye kuduraga umukobwa ikintu ca mbere umubwira ego ndagukunda je t'aime twatuja mu turukundo ariko haheze iminsi mikeyi vugisha kuri Irene nimba wowe utabikora abagenzi bawe barabikora uvuga rero kucumaka mape ndashaka yuza kundamutsa twicare dusangire ari naco gituma abantu benshi bakunze kuvuga ngo nkunda relation à distance kugira ngo ivyo bintu bavyevite Logis mu cyambere na mbere no kubwira kugira ikiganiro ni babiri ikintu barashobora kuganiriza ko n'umuntu ashobora kuba abitanga ibyo bintu wewe kujya mu vuze ngo nabahungu twe tubisaba kujya twe twashobora kubigena ashobora kubigusaba niko nawe ushobora kubisaba atari ingeso yiwanje ushobora no kutabigusaba mugaye iyo ngeso isanzwe ndayifise ndabikora vraiment nkagerageza no kuburyo bwose ndiranye we naho mbona utari muri yo mood ndaguprovoka sivyo ndaguprovoka bivanye n'iki nkabwira ati dusohoke tugire ibi n'ibi tujyana naha kugira ndabe ko mwendrere nashobora kugira hano ushobora kuronka akaziyo gato gusa hanyuma kuko umuntu amaze kuba mu kintu rimwe avuga ati ntabwo twarabikoze rimwe n'ikindi gihe ushobora kumurondera ntusura kubikora rimwe ibyo ntibibaho rimwe ndiko natanga hari umuntu avuga ati hari n'ikindi gihe yanje ushobora je kuba nje ndabikunda sawa nkabigukundisha mugabo nawe ukagenda urabinkoramo buke ukambwira ati no ivyo bintu sivyo byo ndabigukuramo gute umbwira yuko bitegerezwa kuba kugira ngo ukomere wobinyanyira ndakwankiye nawe ucumva inyuma byose birashoboka ko bya uca ugenda aho nje ndamutse ngenda simba ndagukunda ninda ndakubwira ndamutse ngenda ivyo vyama vyabaye akakubwira ngo
utampaye nzorondera akandi kantu akote Nyene mu Kirundi. tuze turabyigirana ariko wewe ndagukunda nzoza ndagaruka dukundane bimwe ariko hari akandi kantu akote aza aririra oya jeje ndabeshe none jeje sindavyemera uwo muntu abasanzwe afise ingeso mbi ntabamukunda vya vrai kandi akubwira ko gukunda ntabamukunda arapfa agahwera akarambarara ati je t'aime ariko ico kintu vure mutakinyemereye nzoza ndagakora sinzi ko muri kumwumva neza je siyondi ndiko ndavuga ibintu bibaho anje ararenze we bameze nk'utwikata gato imbwa ikintu kimwe nokubwira ibintu naje ariko aravuga akakubwira ngo yuko umengango ngo si hari ariko siko je nanje ndabitahura ariko birahari kuko umuntu birahari kuko umuntu aramusa akubwira ngo ndagiye kwa naka ngo hanyuma nawe ndagaruka uyu muntu abakugaye je mvuga yuko abari mwaka muduhanura ko twe twokora iki niyo mwokora iki bo twese turafise reka kuguma mu ishusho y'uko ukijijwe mu buzima busanzwe reka kuguma ikiri ukivuge ego urakijije kandi ukwemera kwawe turakubaha cyane iza muri igishusho y'ubuzima busanzwe apana kuguma utwereka ko ukijijwe ibyo bintu atabikora urumva ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umuntu akijijwe ngo ibya kera biba bihise byose bibikitse bishasha rero kumbwira kuri ko hasubize mu bya kera ariko warabiciyemo ni ibintu bisanzwe ushobora kuba ntabiciyemo jewe nakijije ivyo nahora nkora kuko umuntu akitwa icyo yahora akora nk'akarorero nashobora kuba nahora n'inzoga nkaziheba mba narazikijijwe ko nshobora kuba nahora n'itabi nkariheba mba narakijijwe nshobora kuba nahora n'umusambanyi nkabiheba mba narabikijije ibyo byose wakijijwe kera byose narabikijije okay reka dufatire kuko ukizwa kawe rero utarakizwe kugira ngo umuntu ariko arakuraba yifuza kujamwa ko gakiza urimo umuha umuco ndamuha umuco bigenda gute kugira ngo ubihebe bon anjizera no kubyira nimye gusa biya bindi bintu byose umuntu yavuga ngo afata mu ma decision yiwe atamana irimo ntibishobora gukunda wowe ushobora kwikawusha no munsi mugabe je bikanga ni nk'umuntu yamenyereye kwiba ashobora kuvuga ati bon je byari baramfashe barankubita ndababara kwiba nabihevye muga akaca atembera nk'ahantu akabona nk'agasakoshi ahantu quelque part akavuga ati umutima ukakubita kagasakoshi avuga yagize iki yagatwaye rero ni nka wa muntu nyene avuga ati bon jewe dufatiye kuri igihe twari turiko cyo kubona yuko umenga gukundana n'umukobwa no gufeza amu oke naho sivyo canke no kubona yuko umenga mudakoze hamwe ubwo rukundo muba mufitaniye ntaho uriko ruraja nawe uriko rurabashika kuri wewe amu urashaka gukundana n'umuntu atamu ihari atahapo sexuel bigashika kure yabivuze ko maranye umwaka n'umuntu stoba ari kumwe kandi mumaranye umwaka ego kandi hano munsi y'igitangano namubwira ngo bimeze gute ngo none ngo ni gute gusa icyo planifia kuri we ndamuteguza mariage numva ko ivyo bintu avyuma mu mutwe muri we nkamutegura hanyuma ivyo bikazoba kuko nivyo n'Imana ivuga yatwandikiye yadusezeraniye ko umwe azoheba ivy'iwabo n'undi aheba ivy'iwabo hama muhurire hamwe muhuze umutima n'inama ico kintu nari mpagaze ko cane gico kuvuga yuko sinubona yuko umenga nobibamwe ngo niryohera ndabibamwe ahubwo kugiranye ku ntumbero ku mugambi umuntu rero aciyumvira yuko ataha post sexuel ibayeho mu rukundo ata urukundo rushika canke ata mugambi mukora ikintu wamubwira ni kihereye oya je ko ndi cyambere na mbere yo muntu ntabariwe kuko ntaba afise nico no kwita mu Kirundi iyerekwa ariko arakorera ko mu Gifaransa bakita vision ntaba afise iyerekwa ariko arakorera ko bo kuko ababona umenga umuntu wari wese no kumutesha umwanya no gukora ivyama bigaherera ngaho mugabo umuntu atakina kimwe aramukora kuvuga ati ndamufitiye n'imigambi myinshi umenga hari dena gufitiye nico gituma rero girane n'abakobwa baba babikora bo kwihangana garuka nimwe muri ko muratuma abakobwa batari ko barabizera mubwe muri ngaho muri kino gihugu bavuga ati préféra relation à distance umuntu ari kure ntaca azonsaba tuzoza turashushutana muri telefone message bigaherera aho nyene nimwe muri ko murabitera ariko kubera mwebwe muravurugana ubwo muguma muri mushwana uranyimye uha abandi yavuze ko atari kameze gusa anje dusoze ikiganiro nabo
je ndikunda kuraba ndabona ko uri umuntu ashobora kuba yaraciye mu bintu akabiheba sende mu narabaye mu guruguru umugabo impanuro ushobora gutekerera navuga ko bamwe bari baraturaba bacimvira ko nimba ukundanye n'umukobwa cyangwa nimba ugiye mu rukundo n'umuhungu ukumva ko wa muhungu akumva ko urukundo rwanyanga rwo kuryamana n'uriya mukobwa niki kintu bababwira muri kano kanya kuko turabizi hanze birahari hari umukobwa akundana umutipe agenda kurondera umukobwa kugira ngo baryamane kandi akunda afise urabizi ibyo bintu niki kintu wabatekerera bwira abakobwa cyane cyane bo guys bakunzi ba Bujayi TV icyo nagira mbabwire nk'impanuro nagira ntekerewe anje ambwiye ngo ntekerere abakobwa cyane cyane turashukwa icyo nababwira abakobwa cyane cyane ni ukuvuga yuko inzoga dufate nka dufate nko muri alimentation umaze kuyikurayo ukayugurura ukayisuka ko dukeya iyo ve naho wisubiza muri alimentation ntushobora kugwa nk'uko yahora igurwa ni ukuvuga yuko umukobwa uwo ari we wese yo kwihangana akifata turashukwa baradushuka mushukwa n'abandi bakatwonona mukunda ibintu byiza mukunda ibintu byiza nivyo aje nabonye ko yashavuye gusa aje ukunda ibintu byiza abana mugaca mugenda haba ngo mukeneye abantu bari verge abagore mwadesinstaye abantu abakobwa nka 10 ukoresha desinfectant bamaze kudesinstara babwira abakobwa rero nka wewe watahuye inshuro iki urumva ni kijyana ko ndakubwira ko inzoga umaze kuyisuka yuko bimaze kugira imaze umuvinyo umaze gutagarante byiza iyo nzoga yawe icunga gumira umije yego ukevita abagira ukevita uyo muntu ashaka guhonja atagira gure ukamwankira birasezera byarangiye so guys bakunze ba Bujayi sinzi ngene nababwira anje ndashobora sinzi ko mwabonye ko anje ibintu tuvuze byamubayeho cyangwa niba bitaramubaye ko afite umuntu waba byabaye afite ikibazo yego bamuhumurize guys mumuhumurize turashira akanimero ke yaraje anje bamahoro nimba barababaye rimwe ntibizosubira niho ndavugira n'abandi gatwe turimvugiza izanyu niho ndavugira n'abandi ejo canke hirya ejo ushaka kubona akana umwana mutonyi ata myaka myinshi yomuha ariko ugasanga karabaye deja bavyita mu kirundi ngo deja congere. So guys reka tubashimire ko mwemeye gufata umwanya wanyu ukaraba ino video ukayibwiheza ugashira commentaire cyangwa se ugasharinga kugira ngo n'abandi bakibone. Bujayi turabiye kuzere bazanye ibiganiro bitandukanye byinshi nibutsa kandi wowe utarakora subscribe niko kanya kugira ngo dushyigikire turi ngaha ku bwanyu ari igitekerezo cyangwa se ari ikindi kintu ushaka ko dukora urashaka kwandika muri commentaire tukamurondera uwo muntu ushaka ko dukoresha cyangwa tuganira nawe kugira ngo tubashe kubaryohera. Sinzi ko ari akajambo Ange yongeraho. Bakunzi ba Bude ndabwiye ko ndabakunda cyane subscribe share comment je vous aime beaucoup. Yes reka tubashimire kandi bamwe bari Bujayi ikurikiranwa n'abantu benshi cyane harimo bari mu ntara hagati mu gihugu n'abari hanze y'u Burundi. Guys turabakunda cyane. Dushibirana na Renine Antreta yaduhaye akanya kugira ngo tuganire yahebye twinshi ariko arakora ariko aravuga ati reka tu umukozi w'Imana. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane. Ciao ciao.